Guys, muri numwe turi kumwe na satellite satura mabafe n'amabuye umwami wa gero Satbi amori mana bari naho fresh papa bifise nizihe challenge ucamwo kumukomanaginga Monia Fleur. Kenshi ndamupostinga ngo uramujya uravuga ngo muri en couple urumva ngo akora ibintu bitajanye alors que no musani ari muri business kandi bisaba ko akora cyane n'amafaranga yinvestise mu muziki wiwe ayakura mu muziki nyene. Ladies and gentlemen, boys and girls, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ndi kumwe na manager wa Monia Fleur. Uno mujene mubona ntaruba kugwiwe aracari single. Oya sindi single. Urafise. Okay. Rero nari nibeshe ari muri couple idasanzwe. Fiancé w'umuntu. No fiancé w'umuntu ekani n'umu manager wa Monia Fleur. Turaza kumbaza byinshi kuvyerekeye Monia Fleur kubera ntitwagize amahigwe yo kumubona Monia Fleur. Kuki umuntu ashobora kwibaza ati premier mamanzi ndamukirizwe ko dukurikirana. Ndaramukije bakunzi ukora ama TV menshi cyane. Teki sinzo wari AYC. Jewe ndi umukozi wa YouTube. Iyi nayo bayita Yagateke. Ndazizi zo ndagukurikirana. Zose ndazizi. So abakunzi ba Yagateke ndabaramukije cyane aho muherereye hose twaje muri birori byo bya Buja Music Award. Yes sir. Twayishikiye kaba yanjaniranyije mana ndago. Ego cyane. Umuntu ashobora kwibaza ati Monia Fleur muri no mwanya tuvugana amerewe gute? Amerewe neza cyane muri vikaza kumakora meze neza cyane n'undi ndamusize mu kazi. Ego cyane. Wewe nka manager wa Monia Fleur ni ibihe bintu biri imbere tugiye kubona kuri Monia Fleur kuko yarasohoye indirimbo nyinshi kandi ziri mu rurimi rw'igiswahili. Kuko Monia Fleur sigaye asohora indirimbo mu rurimi rw'igiswahili? Umuziki na rurimi ufise. Umuziki urakora mu ndimi yari yose. Sasa no guhita namahitamo yiwe ngo nama yabivuze ngo Giswahili kiroro cyane gutanga message. Ma dimension lazima nikusalimie ma dimension heshima zako call it the magic. Kurumva sasa rero ni message ukuntu ashaka ko inyaruka ningoga kandi urabona ko asanzwe aba mu gihugu ca Kenya afise abantu bamwantura benshi bavuga Giswahili bama bamwinfluence bamubwira ati kweri kudaririmba mu Giswahili zirimo byo twumva bisigura ko yaronse influence ivuye no ku bantu babana kandi byamugura imiryango myinshi cyane gose. Kumanaginga umukobwa umurundi kazi mu muziki ataragira mariage ari mu muziki bifise nizihe challenge ucamwo kumukomanaginga Monia Fleur. Kenshi ndamupostinga ngo uramujya uravuga ngo muri en couple urumva ngo akora ibintu bitajanye alors que no musani ari muri business kandi bisaba ko akora cyane n'amafaranga yinvestise mu muziki wiwe ayakura mu muziki nyene. Ego ugiye kuraba nimba yashizemwe miliyoni ntawe ugarukane biradufata umwanya gusura indirimbo kugira ujya muri yo dushobore kuza mu yindi nzira yo kugurisha muziki wiwe. So ama challenge turonka nuko bafata abana b'abakobwa mu muziki ko ari babiti izindi mvugo nashaka kuvuga nga kuri micro bitari vyiza cyane ahubwo bakwiye guhinduka bamenye ko abakobwa banabone bafise ikintu kinini cyane bo kongereza mu muziki w'u Burundi. Umuntu ashobora kwibaza ati urakora cyane gushika kuri no mwanya Monia Fleur ari kuri page y'umuziki w'u Burundi yararonse collab na Big Fizzo n'umuntu ariko arakora cyane kurusha abakobwa benshi bari muri game ya industry y'umuziki w'u Burundi. Nizihe strategy ukoresha kugira ngo Monia Fleur agume ari ku mwanya? Natanguye ndi mu journalist mwese murabizi ariko naje gusanga ikintu ca mbere ukwiye gukora no kubana neza n'abantu. Nimbo no munsi Big Fizzo yaramuhaye collab nuko yabonye ko ari abantu bamwantuye ari abantu biyubashe abantu bakunda umwuga bakora. Ejo Sad barashaka kumwa collab kubera tubanye neza, Bifes ashaka kumwa collab kubera tubanye neza, Kiriku Double J ikintu nyamukuru no kubana neza n'abantu. Ego banze kubana neza n'abantu na kintu utokora kuri isi Imana. Wasanze Monia Fleur hari umuntu ameze gute akunda iki mu buzima bwiwe? Kibazo cyiza cyane Monia Fleur
ugiye kuraba umengo ni umwana yishima irata ibiki ariko ni umwana afise ikintu cyitwa reconnaissance muri we ari très reconnaissant cyane aritanga cyane afasha umuryango wiwe ni umwana urumva sinzi ukuntu musigura in deep but je ndamuzi cyane par rapport y'umuntu wari wese ariko araturaba ngaho Monia n'umwana akirebutse fo cyane gose afise n'umutima mwiza wo gufasha hari ikintu twabonye cha Monia Fleur na Linoji amafoto utuvideo bari kumwe Linoji yamwicaye ko Monia Fleur ngaha anye bivuze iki mu muziki canke niki kintu cinyegeje kiri nyuma nta kintu kinyegeje cya danger usivye ko ari new generation gukoresha entertainment yacu neza mu gutanga vibe ku bafana b'umuziki ndundi hari ibintu tubuze cyane byinshi show business yacu iri hasi cyane foga tuyikuza Monia Fleur na Linoji babanye fresh bari kuba barasohoye indirimbo ariko urabona ko bari creating ikintu kiri big gitandukanye n'umuziki so kwama muri on trend simaka muririmbe na kintu cya danger kinyegeje usivye ko babanye neza nka new generation Linoji ari hits muri no mwanya Monia Fleur ari hits muri no mwanya ikintu tubigisha nuko badakwiye kwiyumva ko barenze babane neza n'abandi nico gikenewe cyane yego cyane umuntu ashobora kwibaza ati ni ikihe kintu kiri hagati sivyo ya ona industry gumiduga hari ibintu byinshi bivugwa sino bisubiramwo hari ikibazo kigeze kwaduka hagati yawe na Big Fizzo urakizi ndakizi cyane yego cyane ntitwosubira turakigarukako kuko ntaco cofasha ariko kirahari ikibazo cyarahabaye ariko narikosoye ndamusaba n'imbabazi my big brother Big Fizzo ubu tubanye neza nshobora no kumuhamagara ngazo nkamuramutsa my brother VP ko fresh yaranyemereye n'ikirato azokima niyaza ariko waramukoshereje yego naramukoshereje kuko utamenya sinari niteze ko ashobora kuvyakira kutariko nka legend umuziki ndundi ariko ahari hose yumve ko his young brother ndamukunda cyane ndanamwubaha sino mwubahuka andusha vyose ubuzima amafaranga arandusha akabiri ko rakurikirana ino video niki kino mubwira Big Fizzo Ncuti Yabose still your young brother he loves you so much my brother ni manuro wamuntekirira ndazikurikirana usivye ko ndumuntu gukosha sinzoreka gukosha nejo nzogosha kandi ariko nkosheje onkosore twitega iki rero muri staff ya Monia Fleur twitega iki mu bintu biri imbere big collaborations muri 2025 collaborations gusa ubu ntagishasha muri 2024 asigaye ko dusohora indirimbo zibiri muri 2024 ama muri 2025 ni collaborations gusa kandi na za international zirimo mu Rwanda muri Tanzania zokorana n'abanyarwanda pour le moment kuko ni bari muri plan zacu ariko muzobona umwe muri Tanzania deja uyundi muri Nigeria ariko ntiturakorana nawe dufitaniye gahunda kuja muri Uganda uyundi muri Kenya ati wewe muri kumwe na Monia Fleur ndiko mbariza abafana nibihe bintu Monia Fleur akunda gufungura akunda cyane isombe arakunda isombe cyane isombe n'umuceri umuceri n'isombe arabikunda sinzi ko wabonye video ya trending ndiko ndamurisha isombe arakunda isombe sana ica kuyica ni iki kintu adakunda na gato Monia Fleur hypocrisy nakunda hypocrisy umugiriye hypocrisy aragukatira faster aca gukwemba reka ndagushimire kano kanya uduhaye tuganira ibintu byingira kamaro byinshi vyigisha mu muziki wacu twagize vibe twagize na akantu kaka comedy kidogo kuryohera bari ko baradukurikirana nike kintu wogenda utavuze kuvyerekeye Monia Fleur abarundi bo batazi wifuza ko bamenya reka ndamubwira akantu wewe nyine aza kubona aryoherwa basi sibyo Merci beaucoup reka ndagushimire nari kumwe na Ncuti Yabose manager wa Monia Fleur ndakubwira ati ni Capitaine Vevo ndi mu kibanza ciza ndakubwira ati gumana natwe gira subscribe hari ibiganiro byinshi bije inyuma hala Yes guys muri nomwe turi kumwe na Satellite Satura mabafe n'amabuye
umwami wa ghetto Satsby Mzee, amahoro imana bari nawe fresh papa. uraberewe cyane sije kuruhisha Asante mzee. kuvugana ni Tutaongea. kuronka award ndakwifurije amahirwe Kwa sasa mimi Jesse ndimwo naje gushigikira. Naje gushigikira. award utari mzee Kweli? Sinabaye nomine. kute utoba nomine Kweli nta approve kuri kon ndayijamo. utagiyemwe wewe kugira ngo supporting yabajya baje Nayigiyemo nyene kugira ngo kweli nta bikorwa nari mfise. ibikorwa wabibura gute yes Satsby arashitse neza na neza arashitse nk'ubu turamukurikiye kugira ngo tubone byinshi biza kubera hano ni satellite satura amabafe n'amabuye arashitse mu karere neza na neza aho agiye gufata novuga ngo ni foto agiye gufata ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bigume bigenda neza uwo ni Satsby satellite umwe mu bandisi b'indirimbo zigiye zikomakomeye umwe mu bandisi b'indirimbo zigiye zikomakomeye arashitse mu kibanza cyiza cya Win Club aho ubona ariko aragerageza kuyaga n'abagenzi biwe abari muri staff yiwe aho ubona yuko ibintu biriko bigenda neza cyane muri kino kibanza uyu munsi nashimye kubazanira Satsby satellite kuri Yaga Tech neza na neza ni mu kibanza cyiza cyo gufata foto afise amateka menshi cyane mu myaka myinshi cyane igiye itandukanye yakoze amateka menshi cyane yes nkuko mubona yambaye neza yambiswe na romantic numunezero udasanzwe kubona umuririmbyi w'u Burundi ashobora kuza gushigikira ibikorwa nk'ibi ashobora kuza agashika mu kibanza cyiza uno munsi muza kubona byinshi kuko Capitaine amaze guhishikira agiye gushika mu kibanza cyiza ariko aragenda aho ubona Satsby yinjiye neza na neza mu kibanza cyiza yateguriwe